Iki ni ikigo c'abasaza, abasaza mu Kinyarwanda, abantu bashaje bazana muri bino bigo. Ni kimwe mu bintu nkunze kwibaza cyane, kubera uko utera ukura uguma wibaza ino, kubera abantu usanga amafamiye bagiye hanze, cyangwa ufise umwana umwe canke babiri, cyangwa atanabo ufise, nabo nyine usanga umuntu umwe afise umwana ari Londres, wundi c'est pas Sydney. Abasaza baca bajana muri bino bigo iyo adashobora kwifasha muhiriwe, kugira ngo bashyire amaserivisi hamwe, bakaba bafise umuntu w'umu-infirmière n'abandi bantu babafasha muri vya bikorwa navuga ushobora gukora ino. Kimwe muri ivyo no gufasha mu basaza baba muri bino bigo. Urabona yuko biba bitandukanye, kimwe cyose kimeze ukwaco. Nubwo nkunze kubivuga ino naho harimo ahantu batunze n'ahantu bakenye. Mu makartier batunze usanga ari ikigo gisa neza, mu bakize ugasanga ntigisa neza cyane. Pretty much. Voilà.